ahimbazwe kandi hashimigwe umwami kubwo amahirwe dufise yo kuba hano mu buryo bushasha, kandi ndanashima ko Mwene Data Lucy yicaye gato hanyuma aza gushobora kugaruka. Yego niko bimeze hano. No kunze gusoma, nashaka gusoma ijambo ryo muri Luka 21, Luka 21 duhereye ku murongo wa 34. Luka 21 umurongo wa 34. Ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremegwe no kudandahigwa no kuboregwa n'umwitwarariko w'ivy'ubu bugingo, ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego, il s'abattra sur tous les habitants de la terre. Kuko ari kuzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose. Murongo wa 36. Priez pour recevoir la force Mwame mugavye d'échapper musenge mu bihe vyose à tous ceux kugira ngo muze mushobore guhunga ivyo vyose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana umuntu. Nous sommes ici pour la prière. Turi hano kugira ngo dusenge. Rero turabona qu'une requête yuko hari de prière nous a été adressée umutwaro directement pour cette heure wo gusengera twazaniwe mwino saha y'amasengesho ku murongo wa 36 ngo mwame mugavye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ibyo byose bigira bibeho, et de vous présenter devant le Fils. ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Il y a certainement beaucoup de sujets de prière. Hamariho nankeka imitwe myinshi yo gusengera, byose bishobora kuba ari iby'ingirakamaro, ariko s'ils sont de nature temporelle, iyo ari ibintu byo mu bihe gusa, ari byano ku isi, aho valent pas la peine ntibiba prendre notre temps. bikwiriye gufata umwanya wacu. Il se peut Birashoboka ko en effet que yuko nous considérions comme extraordinaire dufata nk'ibidasanzwe ibintu by'ukuri ari bito cyane imbere y'Imana, que nous les voyons tukabibona comme grandes, nkaho ari binini gose, kumbure ntidutahure yuko bifise umugabane munini mu buzima bw'uwizera. si un d'entre nous Umwe muri twebwe na jewe ndimwo voulait avoir une bonne vie sur terre, ashatse kugira ubuzima bwiza bwano ku isi, demander à Dieu, kumbure akabusaba ce Imana, ne serait pas du tout dans la volonté de Dieu. ariko ivyo ntibiba biri mu kugomba kw'Imana. Dutegerezwa Passer guca de nombreuses tribulations mu byago byinshi et épreuves, n'ibigeragezo entrer dans le royaume de Dieu. kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana. Nta muntu yoba hano ku isi yarabayeho adatahurwa nk'umwami wacu hano ku isi, adatahurwa guhera avutse gushitsa ku kubambwa kwiwe. Guhera avutse yishwe amazina yuko ariko ivyagwa n'ibindi bintu biruko gushikaho mu bukozi bwiwe bamugize Beelzebul, hanyuma baramubamba. Iyo yari yo nzira yiwe. Aho rero mbega inzira yawe n'inzira yanje igomba kumera gute? Ndizera yuko Mwene Data Branham rimwe yarigeze kuvuga ku ndirimbo
ivuga ngo mbega noba njyamye mu mashugwe mu gihe abandi bagenda baca mu bihuru by'amahwa. Mbega turashaka gusaba iki kuri uwo mugoroba? ni niwe mutwaro w'amasengesho wacu igihe twaririmba indirimbo ya mbere yavuga ngo bibira mu bugingo bwanje canke ngo umuriro w'urukundo urabira. Urakoze cyane kuba umpaye ijambo neza ko barivuga. Rero kuri jewe nategerejwe kugereranya ivyo hamwe n'ijisho ryanje ry'iburyo, nategerejwe kumva umuyaga uca mu mazi kandi arababaza. Iyo rero hariho ugushuha bishushe, hari ikintu kiba, si jambo gusa, biraduga bikamanuka, ndabyumvamo kandi ndarabyumvamo. Iyo atakintu na kimwe kiba, ego iyo biragira. Hanyuma twarinde ngo umuriro w'urukundo urabiragira. Ninde abyumvamo? Ninde abyumva yuko bishushe? Mbega umuriro ukanye, ego uyo ubucafye twarabyumvise n'uwo uvugwa nawo. kandi umuntu ashaka gushuha arakanya byo gupfa, arashobora gushimagiza uwo muriro, ariko nta kintu kimwe awukurako. hanyuma agatangura agashavura akavuga ati none ibi bimaziki nkeneye iby'ukuri bihari umuro nyawo. rimwe ni tuntu duto muri utwo Imana ishobora kutwereka ibintu bikomeye. turabyimo cyane abashiki bacu rimwe canke kenshi bategerezwa guhonja ibifungurwa niyo biba bishushije buke barazi ico bisigura. iyo turirimba ngo umuriro w'urukundo uraka, mbega tuyumvamwo hehe? ubirira hehe? mbega ni hehe ikintu gishongera kibera? ategeza kuba ari ngaha. rero bitabaye biri ngaha mwo kimwe tuba tubifise, canke naho tuba twabeshe igihe twaririmba, canke yuko tutasenze bihagije kugira ngo tubihabwe. hano avugwa neza muri Luka 21:56 ngo mwame mugavye, atari rimwe gusa ariko misi yose, igihe cose, ngo musenge kugira ngo mugire inkomezi. hanyuma aho twiyumvira mu Baroma 8 ngo nimba mwemu wiyazuye Yesu Kristo mu bapfuye aba muri mwebwe, aho rero azoha ubuzima bwanyu imibiri epfa, nkuko biri mu Baroma 8:11. ubushobozi bw'Imana bwinjira imbere muri twebwe. hanyuma kuri Pentekote hariho ibintu bibiri, hariho umuriro, hariho na mwemu. amatara yategerezwa kwaka, kandi aho umuriro utakijwe nta kintu kimwe gishobora kwaka. mbere n'amavuta menshi y'agaciro ntaco aba ariko arakora, nta kintu kimwe aba ariko aramara. hategerezwa kuba hariho urutambi. hanyuma umwami akavuga ko atazoreka urumuri ruyenga ko ruzibane. muri Yesaya 42. turashobora by'ukuri ku mugoroba kwiyumvira, mwese murabizi gucura intimba, mumbabarire, mwese murazi amatoroshi, murazi ibimuri biba bifise urutambi, mbega biba bimeze gute? bariki. hanyuma umwami araturaba akatubwira ati, bana, isaha y'igicugu iregereje kandi umwijima upfutse isi yose. abantu bari mu mwijima
mwebwe vous avez besoin de lumière. murakeneye umuco Et je ne permettrai pas kandi sinzoreka yuko urwo rumuri ruzima nzosubira kuzuza mu buryo bushasha amatara yanyu nzokwatsa umuriro kugira ngo sur tous le remarquent. twese dushobore kubibona. Nibyo twese dutegereza kubibona. Igihe Yesaya ari imbere y'umwami Et qu'il hanyuma expérience akagira uwo mwimenyerezo w'igitangaza, yabonye abakerube n'ibindi hagati uwera umwami Imana n'ingabo. Ni muri Yesaya 6:3. Hanyuma ubwo nyene umunwa wiwe ikogwako, et il est devenu hanyuma abceka uwundi muntu. Amen. il s'est reconnu lui-même. Wenyine ubwiwe yarimenye, Il a reconnu yamenye ibyabuze, alors il était prêt. ariko yari yiteguriye gukorera umwami. Ici dans Luc chapitre Hano muri Luka 21 nk'uko biri muri Mateyo 24 havugwa ibiraba igihe cerezo. verset 9, Ku murongo w'icenda haravugwa intambara, et des soulèvements. hakavugwa Si l'on lit aujourd'hui ces paroles de révolte, de soulèvement, n'imivurungano. Iyo havugwa intambara n'imivurungano ni muri Luka 21 murongo w'icenda. quand vous entendrez parler de guerre, ngo kandi nimwumva intambara n'imivurungano nimuze mucike ivutu, kuko ivyo bitazobura kubanza kubaho, ça va pas encore la fin. ariko umuhero ntuzoca ushika. Mais la fin est annoncée. Elle est proche. Ariko iherezo riravuzwe, riri hafi, ntiriba riraza. Il s'écoulera encore un certain temps. Hazosubira gucamo ikindi gihe, ariko na nkeka rizoza. Nyuma haravugwa ku murongo w'icumi, maze arababwira ati ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, Il y aura aussi des violents tremblements kandi isi izonyiganyiga cane henshi, kandi hamwe de peste et de famine. hazotera amapfa, hatere n'ikiza. Mbega ibintu byose ntituvyumva igihe cose, kandi hari n'ibiza n'ibindi bintu byose biza bigakubita isi, Et dont on entendait ibyo kera bitigera bivugwa. Uyu munsi twumva biciye mu binyamakuru, biciye mu makuru. Ethiopia kera yari igihugu gitunze cyane. Uyu munsi abantu benshi muri cyo bari mu mapfa. Ijambo rero rirasoza, hanyuma aravuga ku murongo wa 11 ngo kandi et les grands signes, hazoza ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bihambaye biva mu ijuru. et cela continue, Ibyo il continue. birabandanya bikabandanya gushitsa aho dushitse ku murongo wa 24. Et là il est dit, Hanyuma rero aho haravugwa verset 24, murongo wa 24, sous le tranchant bazokwicwa n'ubugi bw'inkota, et seront amenés en captivité bazojanwa mu mahanga yose ari nyagano, parmi les nations, parmi toutes les nations. Et Jérusalem kandi Yerusalemu foulée hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. écoulée. Ça a été annoncé au peuple d'Israël. Ibi byavuzwe biraba bwoko bw'Abisirayeli kuko batari baramenye ngo bemere umwami. Il leur a été dit, votre Barabwiwe ati inzu zanyu zizosigara ari misaka, il a été dit, kandi haravuzwe ko ngo iyo misi y'ibyago ishitse. ici, Hano au verset 22, ni ku murongo wa 22 muri Luka 21 ngo kuko iyo misi izoba iyo guhora. Nimwibaze que nous considérons tukaraba mu gusoma mu byagezwe 32 murongo wa 5 hanyuma abandanije ku murongo wa 2 havuga ngo kugira ngo ibyanditswe byose bishike. Nta jambo na rimwe mu byanditswe ridashika. Umurongo wa 23 muri yo et il y aura sur la terre le désespoir des peuples dans une mu 5 kandi hazoba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no mu isi hazoba imibabaro mu mahanga. Nibyo mbega abantu nyinshi zova hehe? Uyu munsi abantu batinya abandi bantu, hari amahoro gusa bashusha ubwabo. Ubwa mbere abantu batanga inama, bagira inama abandi, ariko ubu nta nama bakigira abandi. Uyu munsi abagirwa inanga canke abagira inama nabo ubwabo bakeneye kugirwa inama, kandi nta muntu umwe ashobora kuyibaha afin que les kugira ngo ivyanditswe bisoze.
ico ni ikintu camaze kunyerera mu maboko y'abantu. Hanyuma harabandanya akavugwa ku murongo wa 26 ngo kandi abantu bazogwishwa igihumura n'ubwoba no kwitega ibigira bibe mw'isi, kuko iby'inkomezi byo mu ijuru bizonyeganyizwa. Byose biri ngaho, kandi imbere y'uko ibyo bimenyetso bitangurira, inyuma y'uko ibyo bimenyetso byose tuzoba twamaze kubibwirwa, haza iri sezerano murongo wa 27 ngo niho bazobona umwana w'umuntu aje mu gico ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Hanyuma aravugwa ku murongo wa 28, ariko ivyo ntivyatangura kubaho muze murangamize muraramike imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Iyo tubona ivyo bintu byose, kandi turabibona, mbese ko biri turabibona imisi yose. Nimba tabonye kimwe tubona ikindi, ahantu hose imibabaro, ibyago by'uburyo bwose. Igihe rimwe nsoma amazina bita ibihuhusi bibomagura ibintu, kimwe citwa uku ikindi citwa ukundi, ariko byose bikasambagura ibintu, ariko misi yose bikaba bifise amazina atandukanye. Uyu munsi hariho abakiri bato bo muri Philippines bazi ico igihuhusi cakoze hariya abantu ahantu hose, kandi haba hariho izina, ariko aho gice hose gisiga ugusambagura, gusiga imisaka ari ibintu. Ivyo ko bigaragara inyuma turabibona, ariko kuri twebwe, muri twebwe ijambo ry'umwami turaribwirwa murongo wa 28 ati ariko ivyo ntivyatangura kubaho muze murangamize. Niba dushaka kugeregeranya iri jambo muri Matiyo 25, rero mu mwanya umwe hari ijwi ryumvikana ngo ehe umukwe haguruka muje kumusanganira. Ni muri Matiyo 25:6. Hanyuma inkumi zose zirakanguka. Hanyuma ku murongo wa 80 haravuzwe ngo muri Luka 21 ngo ivyo ntivyatangura kubaho muze murangamize muramike imitwe yanyu. Imana nishobora gukorana natwe canke biciye kuri twebwe kiretse tubishatse, atari uko tutabishaka. Imana ntigeze ikiza ingwara canke ngo ikize ubugingo canke ngo hezegire umuntu bihushanje no kugomba kuwo muntu, ariko iyo dushaka nayo irabishaka koko. Turashobora rero kwitega ku bufasha bwiwe. Hanyuma haza ijambo riraba musukoni n'ibindi biti byose bikura. Hanyuma tukamenya ko agatasi kari hafi. Hanyuma hacaza impanuro iyo twamaze gusoma ku murongo wa 34 muri Luka 21:34, ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremegwe no kudandahigwa no kuboregwa n'umwitwarariko w'ibyo ubugingo, ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka atari abatizera, ariko mwebwe uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego. Sinzi nimba hari umuntu hano ashizwe muri ibi byo kudandahigwa no kuburegwa, ariko imyitwarariko y'iby'ubugingo irashobora by'ukuri kwicarika, irashobora gutuma dutakaza umunezero w'umwami, umunezero w'agakiza n'umunezero w'imigisha yose. Kandi biciye kuri ibyo tukaremegwa nk'uko ijambo ry'umwami ribivuga. Umurongo ubandanya hano ngo uwo munsi ntubaze ko
giturumbuka nk'umutego. Umurongo wa 35 kuko ariko uzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi uko niko bizomera, ariko kuri twebwe uwo munsi nukwiye kudushika ko uko dukwiriye kuba dufise ukumurikirwa. Nyuma y'ivyo Paulo yandikira abitesalonika mu gice ca 5 umurongo wa 4 abitesalonika wa mbere 5:4 ngo ariko mweho bene data ntimuri mu mwiza kugira ngo uwo munsi ubaze ko nk'igisuma, ariko basi dutegerezwa batwizera yuko twaronse umuco, dutegerezwa kugaba kugira ngo ibi bintu ibi rero ndabivuze ubu ndiko ndavyibwira jewe ubwanje. Yego, imyitwarariko y'ubugingo igabanya ubuzima bwacu ikatubuza gukorera umwami mu buryo bwo kwidegembya kandi twiyuguruye. Umwami wacu ubwiwe mbega ntiyavuze ko biciye ku myitwarariko yacu imihangayiko ngo nta kantu na kamwe dushaka kongera ko ku buzima bwacu. Nta muntu n'umwe yigeze aronka ikintu na kimwe kivuye ku Mana igihe ngo nikore yahagaritse umutima, ahubwo nk'igihushane ari dodomba, si nko kwidodomba, ahubwo uba ari umutwaro kandi turashobora gusamburirwa muri ibyo bintu. Rimwe rimwe nukunze kugira inyifato abirabure bagira, nivyo by'ukuri nuko bo ntaco bitwararika rero ntibidodomba, bararirimba aho atakina kimwe cyo kurimbira gihari, ariko nubwo biri uko bararirimba bafite umunezero wo kwiberaho, nubwo baba banezerewe ko bariho bahema, ntibahangayika ibyo ejo hazobazanira, kandi ibyo bisa kuri jewe yuko ibyo tuba dukwiye nivyo bintu tuba dukwiye kuba dusengera uyu munsi. Mbega ninde ashobora gukorerana umunezero nimba imyitwarariko itanyemera kunezerwa? Byoshobora gute kuba umunyakuri nimba ndemerewe n'ibintu byose bimena umutwe byo muri kino gihe? Oya, Imana ntiyatugeneye kwidoga. Imana yatugeneye, yadushiriyeho kuzanira uguhumurizwa abo bose bacitse intege, abo bose bacishijwe jondamitswe. Imana igashobora kudufasha kugira ngo dufashe abandi mu gihe nayo iba yamaze kudufasha, kandi ubwo buntu ubwo nibwo dukeneye uyu munsi gusaba n'umutima wacu wose ku Mana, tuyisabe ngo idufashe, kuko bijanye mu by'ukuri no kuronka inkomezi zo guhunga ibintu byose bigiye kuza, hanyuma duhagarare imbere y'umwana w'umuntu nk'uko biri muri Luka 21:36. Imana ishobora byose yagaragaje urukundo rwinshi cyane kuri twebwe, ishobore kuba yuko tugirana urwo rukundo nyine bamwe ku bandi, hanyuma mu by'ukuri ishobore kwiremera ikirere c'Imana muri ico buri muntu wese, kandi n'umwami nawe yiyumva ameze neza ku buryo bw'uko dushobora kwegera twidegembya atakwidoga turi imbere yewe. Reka tubifate ibyo rero nk'umutwe wo gusengera utumbereye, dufate ibyanditse hano ku murongo wa 36 nk'ibyo gusengera hano. Luka 21:36 nuko mwame mugavye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ibyo byose bigira bibeho ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Naho aragaragaramo neza ko umwami azozamura abiwe imbere y'uko imanza zikomeye zikubita iyi si.
une grande espérance, mais nous avons ntidufise ibyizigiro bikomeye gusa ariko dufise ibyizigiro bizima ibyo Imana yashize muri twebwe mu buryo bw'ubunyakuri kandi bwo kwizigirwa ibyizigiro il a lui-même ivyo ubwayo rendu vivant yagize bizima muri twebwe par les biciye mu masezerano ayo twahawe mu ijambo kandi turashaka kwifatanya n'ibyo byizigiro gushitsa ku iherezo. ubu rero Mwene Data Ewald nawe aratuvugisha gato. murazi iyo nsabye ko twokwicara twicarira ngaho imbere ku mirongo ya mbere ku gatatu ku mugoroba, si kugira ngo ariko ni kugira ngo tuje mu bumwe mu masengesho, umwe wese yugurure umutima wiwe imbere y'Imana kandi bose bashobore gusenga umwe abandananye n'isengesho inyuma y'uko uwundi ahejeje gusenga. umwami ntatubwire gusa ibyo tugomba gusengera, ariko dushaka kuvuga nk'ababigishwa tuti mwami twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa biwe gusenga. rimwe rimwe nabivugiye hano, nta n'umwe mu bigishwa biwe yoba yarasabye ati nyigisha kuvuga ubutumwa, nyigisha kuvuga inkuru nziza, nyigisha kuririmba, nyigisha cyangwa ibyo ari byo byose bimeze nk'uko, ariko twigishe gusenga. haleluya! ingene bisanzwe, ingene aya majambo arayasanzwe. Imana ihimbazwe. ariko umwami ashoboye kutwumva tugasenga nk'uko ugomba kuba kuri, ku buryo bw'uko twakira biciye kuri mwemu, tukaronka ubushizi bw'amanga mu mitima yacu. ni ati uyu ni umutwaro ngomba kozana imbere y'intebe y'ubuntu, tukabizana imbere y'intebe y'ubuntu n'ukwizera, kuko tuba twabihawe n'Imana. aho rero tuba dufise ubushizi bw'amanga ko aza kutwumva, ntihagire umuntu n'umwe acika intege. Imana ni nzima, yakoze byinshi ku bw'ubwoko bwiwe, ntishobora kuduheba neza neza imbere y'uko iraheza. amen. izo twara mu buryo bw'itangaza igikorwa ciwe gushika ku iherezo. ubu twifuriza ikaze Mwene Data Ewald. ntiyaramaranye iminsi natwe kandi igihe kirihuta cyane, igihe cyagenda buke buke cyane, ariko turashimira umwami agahezagire Mwene Data Ewald. Mwene Data Ewald afashe ijambo. Benedata n'abashiki banje, ndizera yuko nta kintu dukeneye kongera ko gito Imana yamaze kutuvugisha mu ijambo ryayo, kandi twebwe nk'abantu dushobora gusa gushira ku mutima ijambo ry'Imana yacu, hanyuma tukaryemera n'umutima wacu wose. ibisigaye nabyo ntacyo bitumarira. iyo tudafashe nk'ijambo ry'Imana ngo duce ku mutima ngo turyemere, aho rero duca ku ruhande rwayo kandi biba abaringiranye. ariko ndizera ko yamye ituvugisha. ego iracuzuye urukundo n'ubuntu, kandi turi abantu tutegerezwa kuza twumva ijambo ryayo tukarishira ku mutima. nivyo ibyankoze ko muri ibi byavuzwe nk'uko Mwene Data Frank yabivuze. ntidushobora guhaza gusa no gusenga ngo ibintu byose bigende neza, kuko umwami yamaze kuha amakuru abigishwa biwe, ababwira ibyari bigiye kuzoshika. amajambo y'Imana mbega n'amajambo ari mu kirere gusa. turabona yuko ibyo umwami akora, ibyo umwami yavuze, ibyo yasoje byarashitse. ntiyari inzira isanzwe, ntiyari inzira yoroshe, ariko yari inzira yo guhamwa, yo guhaherezwa. kandi ibyo bintu nyene Bene Data bakundwa birashika kuri abo bose bagomba kubaho mu buzima buhimbara Imana, bagende n'Imana. ariko bakundwa,
hariho guhumurizwa uko dutegerezwa gufata nkama uko umwami yadusigiye. haravugwa hano ku murongo wa 18 muri Luka 18 ngo kandi ntihazohara agashatsi na kamwe ko mu mitwe yanyu. Ukwihangana kwanyu niko kuzotuma mukiza ubugingo bwanyu. Dutegerezwa twese ibyo kubishira ku mutima. Ukwihangana gushikamye narabibonye. Abene data n'abashiki banje bakundwa, igiciro cyo cyose cyo batwara bashaka kugumana natwe, bashaka kwihangana, bashaka guhagara ku ijambo ry'Imana. Ico shika cyose turuzi ko umwansi umunyabugonge aragerageza mu buryo bwinshi butandukanye, akagerageza mu bantu benshi batandukanye, kandi rimwe rimwe anazana no mu shusho nk'iy'umumarayika kugira ngo yononere uwizera mu buryo ubucanke ubundi. Ariko bakundwa, hano aravuga yuko ngo dutegerezwa kwihangana tugashishikara mu buryo bushikamye, tukabandanya mu kwizera kandi dufitiye icizere, kuko amajambo y'Imana nayo ukuri kandi ntakekeranywa ko. Niyumviriye muri jewe, nasomye muri Muhanuzi Zefaniya, nduguriye Bibiliya, ijambo ryari imbere y'amaso yanje. Haravugwa ngo ijambo ry'Imana ribwirwa Zefaniya. Aho rero tugomba kumenya ryaje kuri Zefaniya, tugomba kumenya neza ko aha ni Imana yavuze, kandi ko iri jambo ryaraziganijwe gushika mu misi yacu, kandi ku bw'ubuntu bw'Imana dushobora kubona ibintu byose twateguriwe n'ibigomba gushika. Twabisomye, isi yose iri mu kuzazanirwa. Niyumviriye Mwene Data yabivuze, Mwene Data Frank yabivuze, abantu barondera inama ku bandi bacitse abazazaniwe. Nibyo uko niko bimeze, barazazaniwe. Ariko amahirwe yonyene bakundwa nuko twene dukeneye kuzazanirwa. Niwe mujyanama wacu, yaduhaye inama ziwe uyu mugoroba, kandi mu gihe cyose aduha inama nziza bakundwa. kandi ico rero ni ikintu c'ubwiza. Muri ico dushobora guhagarara ko atari ku majambo y'abantu, atari ku byo abantu bavuga, ariko ku majambo y'Imana. Ibyo akanwa k'Imana kera kavuze tushaka kubyizera n'imitima yacu yose. Aho rero abandi barashobora kuvuga bati nimba ari byo byanditse mu bahanuzi n'ibindi. Bakundwa, nk'uko ari by'ukuri yuko hano handitswe muri Zefaniya ku murongo wa 1 ngo ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Zefaniya, turashobora rero kwizigira ibyo nyene. Nimba ivyo bitegeza gusura gushika, nibwo bizosubira gushika, kandi ivyo bizoshika. Igihe dusoma ku murongo wa 2 ngo aya majambo ategerezwa kuvugwa, aha rero turashobora kubaza tuti Mwami, mbega ninde yoshobora guhangara agwanya ijambo ryawe? Ninde yoshobora kugumya ikiganza cyawe waramvuye? Nta muntu umwe ashobora kubikora. Igihe avuga ngo nzokora byose ku isi, azokora byose ku isi, ninde ashobora kuyihangara? Wewe canke jewe canke abakomeye, abatwara muri kino gihe cacu? Nta muntu numwe azoshobora. Bene Data n'abashiki banje bakundwa, turabibona neza, kandi bose babuze iyo baja, bafise ubwoba. Ni ibintu bitangaje. Igihe ujabutse umupaka, baba bafise urusaku, bashaka kumenya, babaza ibibazo, ibintu byinshi babaza. Mbega ibyo ni biki? Ni ubwoba bafise mu mitima, bashaka kumenya ibiba. Bakundwa, ntidukeneye guhagarika umutima. Hari uwo twitwararika, ni Imana nzima. Amen. kandi dushobora gushira ibyizigiro byacu muri we. Turabona ibintu bishika, sidabizi nimba mwarabyumvise mu makuru yejo, ariko uwahora twara Ubudagi amye n'uyundi bariko bagerageza kubyo bwuko ibihugu bya rutura bibandanya kuguma bifitaniye imigenderanira, kuko bariko batinya ikiko kirashika. Bakundwa, abantu benshi barashobora kubona baratinya ibintu bizoshika.
hanyuma ntibashake kumuhindukirira ngo baze ku mwami uwo ari we atanga ihumure, atanga umutekano. Biyumvira yuko ngo nibaguma bafite imigenderanire bamwe ku bandi ngo nta kintu kimwe kizoshika. Bakundwa, ijambo ry'Imana ritubwira nta bintu bimwe by'imigenderanire bizogira ico bimara, ahubwo ivyo bintu bizoshika. Kandi rero ntidushaka gusenga ngo Mana ngivyo ngo nibishike, ahubwo turasenga tuvuga ngo ukugomba kwawe kwereka no kwisi ukoreka mu ijuru, ego dutegure, dushaka kwitegura. Haleluya, amen. Haravugwa ku murongo wa 66 muri Luka 21 ngo musenge ibihe byose kugira ngo mushobore guhunga ibigiye gushika, muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Bakundwa, turakeneye izo nkomezi gusumba uko byigeze kuba. Imana ishobora byose, ishobore kumva amasengesho yacu uyu mugoroba, kandi ntituza kugira ngo dusenge umwe yumvirize uyundi, ariko turashaka gusenga kugira ngo yo itwumve kandi tube twiteguriye. Ego uwo turi wese, bakundwa, abakiri bato, abakuze, abashaje, abato, ntituzi nimba ntituzi, murabibona, umwe canke ubundi rimwe akugwa ku buzima mu buryo bwihuse, ntituzi ico ejo bishobora kuzana. Mbega ejo urazi ico hazokuzanira? Ntitubizi. Dushaka kwitegura igihe azoduhamagara kugira ngo dushobore kuza. Ese ingene ari ivy'igitangaza, nubwo bamwe bagomba guca mu bibazo bitandukanye. Hari umwe wavuze ngo ibyo bitegerezwa gushika. Tugomba kuba abashima, tukavuga tuti Mana, nimba iyi nzira iteguriwe jewe ngomba reka kujana nayo. Abigishwa nabo ntibashobora kwicagura iyindi nzira, ariko nijye nyine bari baragenewe. Kandi umwami wacu nawe ntiyashobora gucagura iyindi nzira, ariko yaravuze ati Data, nimba bishoboka yuko igikombe kinja kure, ariko ntibibe ukugomba kwanje, ariko ukugomba kwawe aba ariko gukoreka. Ukorewe bene Data n'abashiki banje, turashaka natwe kubivuga atari nk'uko tubishaka, ariko nk'uko abishaka, nk'uko Imana yacu ibishaka, iduhe ubuntu bwayo. Iri jambo ryo muri Luka 21 ni amajambo y'umwami wacu, navuga ashimitse cyane, abwira abigishwa biwe, avuga ashimitse cyane hamwe n'abigishwa biwe muri ico gihe. Kandi natwe uyu munsi niko atuvugisha ashimitse cyane ngo biciye ku kwihangana kwanyu muzocungura ubugingo. Bene Data, reka duhagarare neza, reka dusenge nk'uko umwigisha umwami wacu bitubwiye, si amajambo ari mu busa gusa. Nk'uko uyu mugoroba turashaka twese kuba dutewe intege, dufashwe na mwebwe yera, turamukeneye gusumba uko byigeze. Imana iduhezagire, amen. Turahaguruka, hanyuma abo bose babifise ku mutima bugurure iminwa yabo uko bakurikirana, bashimire Imana n'imitima yabo yose. Birashoboka yuko mu masengesho magufi kugira ngo twese dushobore gusenga. Bene n'abashiki banje, Data wa twese uri mu ijuru, turashaka twese gushira hejuru izina ryawe, kandi turashaka kuza kuri wewe n'imitwaro iyo twahawe. Mwami, turashaka byose kubizana imbere yawe, na cyane cyane muri Data Gaila n'indi mitwaro yose. Mwami, urazi ibishika byose, urazi kandi ko bene Data n'abashiki bacu bo mu burasirazuba badusabye kubasengera. Mana yanje, ubu rero bibuka yuko dukoraniye imbere yawe, ibyiyumviro byabo n'imitima yabo nabyo biri hano, biri kumwe natwe, bifatanije natwe. Mwami, gusengwa bibe iby'izina ryawe. Mwami, turagusabye mu buryo budasanzwe, wibuke abagwaye, ubagira akagongwe bose. Ibyo byose Mwami bibe ku bw'ico c'izina ryawe, izina ryawe rishimagizwe. Mwami, iyo ukoze ikintu kuri bo, Mana, bashobora guhimbaza, bakuninaze kubwo ibihambaye ibyo wakoze, kuko ntiwageze uhagarika gukora Mwami, ariko uri wa wundi ejo ahise uyu munsi, kandi kuguma ibe bidashira. Gusengwa, icubahiro no gushimirwa bibe ibyawe. Turashaka ko ugirana n'abawe Mwami, ukabana nabo,
bambaza batura izina ryawe ugahagarara ku ruhande rwabo mwami kandi ukabana nabo mbere no mu masaha agoye mu bihe bigoye by'ibigeragezo ntibigeze ureka ubwoko bwawe buri konyine canke abigishwa bawe wamanye nabo uri kumwe natwe mwami izina ryawe rihabwe icubahiro mu izina rya Yesu haleluya uduhezagire mwami uhezagire amakoraniro yo muri weekend igihe bende tunashiki bacu bazoza ntituzi ni bangahe bazoza ariko mwami se igitigiri kirabwa kuri wewe urashobora kuvuga mwami kandi urashobora gukiza mana urashobora gukora byose gusengwa n'ubwiza bibe iby'izina ryawe ry'igitangaza haleluya haleluya amen